turagukengurukiye cyane mukama kuri uyu mwanya mwiza uduhaye dufite ubuzima bw'abazima. Tugushimiye kuko uri itanguriro n'iherezo ry'ubuzima bwacu, uri isoko ry'amahoro yose dukeneye. Uhabwe icyubahiro kuko zimwe mu z'abazima ni ubutunzi duhabwa na wewe. Ni twebwe w'abana wawe uburenganzira bwo kubana nawe mu kuri kw'ijambo ryawe. Turi mu izamu ridasanzwe rya gatatu, izamu riri hagati ya saa 12 na saa 3. Tugiye gusaba umugisha, tugiye gusaba umugwiza, tugiye gusaba imbabazi, tugiye kwatura ibyaha byacu, ariko nitwirengagiza n'ibyago bitubaho. Amaraso meza ya Yesu Kristo turayambaje kugira ngo uyu mwanya tubaha agaciro mu izina rya Yesu Kristo. Kandi turasaba ngo umutima mweranda akorere muri twebwe, akorane natwe kugira ngo umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana dukoza ko biduhindurira amasina, tuve mu bugumba tuje mu bubyeyi, tuve mu bicangiro tuje mu gikundiro, tuve mu bukene tuje mu butunzi, tuve mu butindi tuje mu budahangarwa, tuve mu mibabaro tuje mu munezero. Kaze Mana mutima mweranda utwigisha ukuri kw'ijambo ry'Imana, tubabwe no kunezerwa twebwe ubwoko bw'Imana. Imana ihabwe icyubahiro byagiye mu ijuru, natwe duhabwe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Naragenze ndaruha kandi ndatunura, iyo nebutse byakagawa uyu munsi mvise ububasha bwo kuboka, nje nkagira amahoro nkaba ndirimba indirimbo yo kuba. Tugire Kristo. Bakundwa umukama aho muri ku mpande zine z'isi, muri wowe uzinduranye inkuru y'umubabaro, muri wowe wararanye ibimenyetso by'umubabaro, muri wowe warose indoto utararotorerwa, muri wowe wakoreye umugisha utarawipfurizwa. Murematsi nema y'Imana ibe mu mitima yacu igwiriye rwose. Urukundo rw'Imana ruduhaze ibyiza kandi ubudahangarwa bwa mutima mweranda bwo butatuganda Imana imwe rudendewe kumwe natwe. Mbahaye ikaze muri uyu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Turacyari ku munsi wa 236 mu igenekerezo rya 24 ukwezi k'umunani mu 2014, naho nyine watubiranye ariko wa Mungu twazinduranye igitondo kiba umuryango wacu gahembe wiga ibihe bihana n'ibindi. Turaje muri rya zamu ryo gusoma ijambo ry'Imana dukoza ko kugira ngo Imana ibiduhere umugisha mu gufata amagara yacu ikayuzuza kuri ko amasezerano yayo. Nabwiye yuko ugomba kuba umuntu abushitsi, kuba igihangange, wige kubaho wunze isezerano n'Imana. Ko hari igihe Imana uzosanga bikenewe kwigukiza ishingiye ku isezerano munze nayo. Ariko uzosanga Imana bikenewe kwigukiza ishingiye ku murimo wakoze. Hari igihe uzosanga Imana bikenewe kwigukiza ishingiye ku kwemera kwawe. Ibyo byose ni characteristic, ni condition zo gutabarwa kwacu. Imana imaze guha itegeko Umunyisirayeli, yahamagaye Musa imubwira ibiri ngombwa. Iruhande y'amategeko Imana yadushiriyeho,
ari icyo twita ihema ry'Imana. Kandi ku bijyanye no kubaka ihema ry'Imana, murazi ko mu gitabo cyo kugoga guhera mu kigabane cya 25 ariho twari, birasaba ikintu kimwe, birasaba ibikoresho bitanzwe n'abakristo. Umunyisirayeli ni ukuvuga umukristo yisobanukiwe, umukristo w'isezerano, kandi akabitangana umutima w'urukundo. Icya kabiri, murabwiriza kumenya ibiba biri muri iryo hema. Bariye isanduku baje mu giti cy'umunyinya idekoye n'inzahabu ifite amamezero 2 n'inusu, 1 n'inusu, 1 n'inusu, 2 n'inusu. Icya gatatu, aba hariko igitereko cy'amatara. Icya kane, aba hariho n'intebe. Uyu munsi rero ibyo tugiye kuganira, ibyo nagenda bibasigurira uyu munsi uko bigenda kuri ingendo ya Yesu Kristo. Nimuzobirondera ahandi. Nimubona umukozi w'Imana atunze, afite inzahabu, afite ifeza, afite amazi, afite imiduga, afite n'indege, nimuzokwibaze ngo ni umusuma ekape. Twabuze abakozi b'Imana bisobanukiwe, iby'Imana irabitanga. Dushaka gusa Imana tuyisaba abakozi b'Imana buzuye umwuka w'Imana, batari ibinebwe, bataga iby'abandi, bataga iby'amaboko y'abandi, ahubwo kutaga iby'amaboko y'abandi n'ibenda bapfinze, ahubwo bakoreshwa na mutima mweranda, bategeza kugira ubutunzi bugaragara. Icyo ndakibemereye. Muhere kuri Burayimu, muhere kuri Isaka, muhere kuri Yakobo, muhere kuri Yozefu, minisitiri w'intaro zose, usibye perezidansi, ahandi hose yaragaba akaganza. Byumvikana ko bimwe muri ibyo bubaka uyu munsi nta kanzi tukura wozana ryo bwirane ego bimwe byo guhabora umugabo si ibyo biriya bugira kiravuga burya nuko mu bipangatira guhabora n'igiti gikitse umusaruro bizana zishikime n'umusaruro w'icyacumi canke kubakema ry'umukaba n'umutima ukunze. Kuko Imana basize ubutunzi muri uwo mugisha w'ijambo ry'Imana ku buryo bw'uko usanga hafi iby'utunzi by'ibigirane bihagaze kuri ubwo buhanuzi n'iryo sengesho, ugasanga biteye isoni kubona wanza kwigishwa gutanga kimwe muri 10 naho ugitanga. Tugeze rero mu kigabane cya 26 ku nyigisho 71, ihema ry'umukamo. Biravuga ngo uzotunganya urusaga ukoresheje ibitambaro 10 bijishe mu nyuzi zera zitsibye, impuzu z'umuyugubwe, impuzu zagama n'izagama gace ibibazo. Uzoshushanya k'abakerubini ubikorane ubuhinga. Uburebure bw'igitambara kimwe kimwe ni intambwe 28. Ubwaguke bw'igitambara kimwe kimwe ni intambwe 4. Ibitambara byose bizoringanira. Ibitambara 5 bizoteranywa kimwe ku kindi. Ibindi bitambara 5 nyene biteranywe kimwe ku kindi. Uzoshira utugozi tw'umuyugubwe ku mubuga w'igitambara ca mbere, ku mpera z'igitambara bya mbere byateranijwe, ugire gutyo nyene ku mubuga w'igitambara ca nyuma, ku mpera y'ibitambara bya kabiri byateranijwe. Uzoshira utugozi 50 ku gitambara ca mbere, wongere ushire utugozi 50 ku mubuga w'igitambara wongere ushire utugozi 50 ku mubuga w'igitambara gihereza bya bitambara bya kabiri byateranijwe. Akagozi kose gatumberane n'akandi. Uzokora ibipfungo bw'izahabu 50. Uzoteranya ibitambara kimwe ku kindi, ubiteranisha ibyo bipfungo gutyo bigira urusago rumwe. Hanyuma uzojisha impuzu mu bwoya bw'imene kugira ngo zigire ihema hejuru y'urusago. Uzokora bene izo mpuzu 11. Uburebure bw'impuzu imwe imwe ni intambwe 30.
uzoshira utugozi 50 ku muga w'impuzu zateranijwe ubwa kabiri. Uzokora ibipfungo 50 by'umuringa. Ibyo bipfungo uzobishira kuri ya migozi kugira ngo ihema yegerane. Gutyo bicika ihema rimwe. Igihande kirenga ku mpuzu z'ihema, igice c'impuzu kizoba kirenzeko kizokwenena inyuma y'urusago. Intambwe irenzeko hirya no hino mu burebure bw'impuzu z'ihema izokwenera ku mpande z'urusago hirya no hino kugira ngo kandi uzokorera ihema igipfukisho mu sato z'imfizi z'intama zisize ibitukura n'igipfukisho gikoze mu maraso hanyuma uzobaza imbaho z'urusago mu giti c'umunyinya uzishinge zihagarare. Urubaho rumwe rumwe ruzogira intambwe 10 z'uburebure n'intambwe imwe n'inusu y'ubwaguke ku rubaho rwose, kandi urubaho rumwe ruzogira amasonga 2 atumberanye. Ubigire gutyo ku mbaho zose z'urusago. Uzobazira urusago imbaho 20 uzishire amaja hepfo mu manuko. Uzokora ibitereko by'ifeza. Uzokora ibitereko by'ifeza 40 by'izo mbaho 20. Ibitereko 2 bije musi y'urubaho rumwe kugira ngo bifate amasonga 2 yago. Ibindi bitereko 2 bije musi y'urundi rubaho kugira ngo bifate amasonga 2 yago. Gutyo gutyo gushikaho urwo ruhande ruhera. Uzokora ibitereko by'ifeza 40 by'izo mbaho 20. Ibitereko 2 bije musi y'urubaho rumwe kugira ngo bifate amasonga 2 yago. Ibindi bitereko 2 bije musi y'urundi rubaho. Ku rundi ruhande rw'urusago amaja mu buraruko azoja imbaho 20 n'ibitereko by'ifeza 40 byazo. Ibitereko 2 bizoja musi y'urubaho rumwe, ibindi bitereko 2 bije musi y'urundi rubaho. Gutyo gutyo gushikaho urwo ruhande ruhera. Nyuma y'urusago amaja mu burengero uzoshiraho imbaho 6. Uzoshira imbaho 2 mu mfuruka z'urusago amaja inyuma. Zizogenda zibangikanye. Hazoba rero imbaho 8 n'ibitereko by'ifeza byazo. Hanyuma uzobaza imitambikwa ku biti by'iminyinya 5 ku mbaho z'uruhande rumwe rw'urusago, 5 ku mbaho z'uruhande rwa kabiri rw'urusago, 5 ku mbaho z'uruhande rw'inyuma rw'urusago mu burengero. Umutambikwa wo hagati na hagati y'imbaho uzova ku mpera ushike ku yindi.
uzoshira inzabu kuri izo mbaho ibigomo byazo hanyuma uzokora umukingo uzoshinga urusago urukikuje ingingo waronkeye kuri uyu musozi kandi ibyo wiyumviriye hanyuma uzokora umukingo mu munsi y'umuyugubwe imunsi y'agahama n'iy'agahama gaca ibibatsi n'impuzu zijishe mu nyuzi zera zitsibye uzoshushanya ko abakerubini uyo mukingo w'impuzu uzowufatisha ibipfungo kandi aho inyuma y'uwo mukingo w'impuzu uzokwinjizaho isanduku ry'amategeko uyu mukingo w'impuzu rero uzowutandukanirizo ry'aheranda n'aheranda rwose isanduku ry'amategeko uzoyishirako wa mupfundikizo ahirahiranda rwose imeza uzoyishira imbere y'umukingo intebe y'amatara nayo imbere y'imeza ku ruhande rwo mu buramo imeza uzoyishira imbere y'umukingo nayo amatara nayo imbere y'imeza ku ruhande rwo mu bumanuko bw'urusago imeza uzoba wayishize ku ruhande rwo mu buraruko hanyuma mu rwinjiro rw'ihema uzohashira umukingo w'impuzu y'umuyugubwe n'impuzu y'agahama n'iy'agahama gaca ibibatsi n'impuzu uyo mukingo uzowukorera inkingi zitanu z'iminyinya uzishireko inzahabu ingobe zazo zizoba iz'inzahabu kandi uzozicurira izindi nkingi z'ibitereko bitanu by'uwo muringa uruhimbi rw'inkuka hanyuma uzokubaka uruhimbi mu biti by'iminyinya rufise intambwe zitanu z'uburebure n'intambwe zitanu z'ubwaguke urwo ruhimbi ruzogira impande zine zingana n'intambwe zitanu z'ubuhagurutse uzokorera amahembe imfuruka zine zarwo aya mahembe agira umutumba umwe n'uruhimbi kandi uzorugira imbere y'ugushiramwo umunyoto uva kuri go ibipawa byago ibikombe byago amakanya yago n'ibirahuzo byago ibyo byose uzobicura mu muringa uzocurira akayungiro kameze nk'urusenga rw'umuringa ushire mu bikoresho uzocurira akayungiro kameze nk'urusenga rw'umuringa ushire ibigombo bine by'umuringa ku mfuruka zine zago urusenga uzorushira munsi y'imbiga z'uruhimbi kuvana hasi kandi urwo rusenga ruzogera hagati na hagati y'uruhimbi uzobaza iminiho y'uruhimbi
uzobaza iminiho y'uruhimbi n'iminiho mu biti, iminiho y'uruhimbi, iminiho mu biti by'umunyinya, uyomekeko umuringa. Iyo miniho bazoyinjiza muri bya bigombo, kandi iyo miniho ije ku mpande zibiri z'uruhimbi igihe bazorurerura. Uzokora mu mbaho, urugire ikirohori, ibikingirizo vy'ikigo c'urusago. Tumaze kubona uruhimbi rw'inkuka, ihema ry'umukama igizwe n'uruhimbi rw'inkuka, ibikingirizo by'urusago. Hanyuma uzokubaka ikigo c'urusago mu ruhande rw'epfo amaja mu mpanuko. Ico kigo kizogira ibikingirizo bijishe mu nyuzi zera zitsibye ry'intambwe 100 z'uburebure ku ruhande rumwe. Kizogira inkingi 20 n'ibitereko vyacu 20 bikozwe mu muringa. Ingobe z'izo nkingi n'imitambiko yazo bikozwe mw'ifeza. No mu buraruko biraba gutyo nyene. Ibyo bikingirizo bizogira uburebure bw'intambwe 100. Inkingi zabyo n'ibitereko byazo bizoba bikozwe mu miringa. Ingobe z'izo nkingi n'intambiko yazo zikozwe mw'ifeza. Ubwaguke ibyo bikingirizo bizogira uburebure bw'intambwe 100. Inkingi zabyo n'ibitereko byazo bizoba bikozwe mu miringa. Ingobe z'izo nkingi n'imitambiko yazo bikozwe mu ifeza. Ubwaguke bw'ikigo ku ruhande ruhera mu burengero uzogira ibikingirizo by'intambwe 50. Hamwe n'inkingi 10 zabyo n'ibitereko 10 byazo. Ubwaguke bw'ikigo mu ruhande rw'ubuseruko iyo izuba riserukira uzobwo intambwe 50. Ku ruhande rumwe hazoba hari ibikingirizo. Ku rundi ruhande ibikingirizo bizogira intambwe 15. Inkingi 5 nabyo n'ibitereko 3 byazo. Kw'irembo ry'ikigo hazocako igikingirizo c'intambwe 20 kigizwe n'impuzu y'umuyugubwe, izo nkingi zose zikukuje ikigo zizofatanywa n'intambikwa y'ifeza. Ingobe zazo zizoba iz'ifeza, ibitereko byazo bibe ivy'umuringa. Uburebure bw'ikigo ni intambwe 100. Ubwaguke intambwe 50 kuri 50. Ubuhagurutse nabwo intambwe 5 zikazoba zakozwe mu mpuzu ijishe mu nyuzi zera zitsibye. Ibitereko by'inkingi bizoba bikozwe mu muringa. Ibikoresho byose by'urusago, ibyo bakoresha byose mu kurusukura, impambo zose zago n'impambo zose z'ikigo bizokorwa mu muringa. Amavuta y'itara.
wowe nyene ubwawe uzotegeka bene Isirayeli bakuzanira amavuta y'itarava mu mizati aminiye kandi y'umusarara kugira ngo itara ryame ryaka mu ihema ry'ibonaniro imbere y'umukingo wishije amategeko niyo Aroni n'abahungu biwe bazotereka neza iryo tara ku buryo ryaka kuva ku mugoroba gushika mu gitondo. Mu ihema ry'ibonaniro imbere y'umukingo wishije amategeko niho Aroni n'abahungu biwe bazotereka neza iryo tara ku buryo ryaka kuvana ku mugoroba gushika mu gitondo imbere y'umukama n'itegeko ry'intava rihawe bene Isirayeli n'imbyaro zabo imyaka n'imyaka. Amen. Ibyambagwa by'abaherezankuka wowe nyene bwawe uriyegereza mwene wanyu Aroni ari kumwe n'abahungu biwe umukuye muri bene Isirayeli kugira ngo ambere umuherezankuka ni Aroni na Anadabu Abihu Eliyazari na Itamari bene Aroni uzogira mwene wanyu Aroni ibyambagwa byeranda bibe ikimenyetso c'ubunazwa n'icubahiro nawe uzobwira abahinga bose bashizemwo umutima n'ubwitonzi bajishira Aroni ivyambagwa kugira ngo yitirirwe uzogira mwene wanyu Aroni ivyambagwa vyeranda bibe ikimenyetso c'ubunazwa n'icubahiro nawe uzobwira abahinga bose nashizemwo umutima w'ubwitonzi bajishira ivyambagwa kugira ngo yatigwe ambere umuherezankuka ngibi ivyambagwa bazojisha akajagikiriza irya ngiranitore ifodi ikanzu umutamana utatse igitambara co mu mutwe n'umukanda mbega bwa bundi igitambara co mu mutwe n'itegeko iyo muhereje rero mukingurire mfunge simwe muri kuyakorera none bazoshishira Aroni mwene wanyu ivyambagwa vyeranda be n'abahungu biwe kugira ngo ambere umuherezankuka bazorondera inzahabu irangi ry'umuyugubwe irangi ry'agahama n'iry'agahama gaca ibibatsi n'inyuzi zera ifodi n'akajagikiriza inyambaro ubundi n'indangagaciro ahantu sino harengana ivyambagwa by'abaherezankuka ivyambagwa by'abaherezankuka ndasabye ngo Imana mushobora byose iduhe ivyambagwa byiza turinde kumena ibanga turinde kujuragirika turinde guteterwa iduhindura amazina mu izina rya Yesu Kristo duhabwe umunezero ubwoko bw'Imana. Amen.
twese.